Mu minsi iheze haribonekeje ikiza ca korera hano mu gisagara ca Bujumbura duhereye mu minsi ya nyuma y'umwaka uheze w'ibihumbi 2022. Rero ico kiza ca korera kikaba catanguriye mu gisagara ca Bujumbura cane cane muri quartier muri commune Ntahangwa muri quartier Bukirasazi ya mbere muri serire ya mbere ari Ntuzeyi yita Kinyankonge. Muri ico gihe rero tuvyumvise ni ukuvuga yuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu itariki imwe y'ukwezi kwa mbere bwaciye ubwo nyene butangaza yuko twatewe n'ico kiza ca korera itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2023. Muti ico kiza cifashe gute? Ndababwiye ko cahereye muri commune Ntahangwa muri serire ya Kinyankonge muri quartier ya Bukirasazi ya mbere. Nticabagumye aho nyene, ico kiza cabandanije kija n'ahandi, ni ukuvuga aho cahereye siho cagumye kuko abantu baguma batembera. Hariho abashoboye nk'abaje kuramutsa bari bagwaye usanga baciye bagitwara ahandi. Muri bino bihe rero dusanga ico Ntuzeye ico kiza gisigaye kiri mu burere bw'ubuvuzi bushika butatu. Ahambere novuga naho nyene ahubwo n'uburere bw'ubuvuzi bune naho muri ka karere k'ubuvuzi ka Bujumbura, Bujumbura Nord niko novuga. Aho rero muri Bujumbura Nord niho nababwiye cahereye, gica kirabandanya muri Bujumbura Centre muri quartier Buyenzi hamwe na Jabe. Aho hose urumva hagiye kubera bagiye baratembera, bagiye gusuhuza abari bagwaye bagenda bagitwaye. Hanyuma nticagumye aho, carashoboye no kubandanya mu Cibitoke ca Rugombo. Mu Cibitoke ca Rugombo naho nyene turafiseyo abafashwe n'ico kiza ca korera. Hanyuma no muri district ya Isare, ni ukuvuga muri Bujumbura irya twita Bujumbura Rirare. Aho muri Bujumbura Rirare rero ahafashwe cane ni mu Gatumba no mu Rubirizi. Ni ukuvuga aho muri Isare, donc district Isare dufise naho nyene ntikiguma hamwe ko hahereye mu Kajaga, kubera abantu bataguma hamwe iyo batarabimenya usanga bagenderwa n'abandi, abo bandi bakagenda batwaye. Ni ukuvuga yuko mu Isare naho nyene hashika nk'ahantu duvuge hatandatu mu Isare. Yarabandanije mu Kajaga, mu Rubirizi, mu Rukaramu, mu Gatumba, Mutimbuzi hamwe na Maramvya. Aho hose rero ni ukuvuga yuko usanga hari nk'umuntu umwe ahandi umwe. Nuko rero vyifashe n'ubwo burere bune nkuko nababwiye n'ico kiza kigeze. Mugabo turabona neza yuko aho hose hagenda haboneka umuntu umwe. Ubu aho tubona hakiboneka kandi nk'umwe babiri ni mu Gatumba niho hasigaye tubona abantu, ahandi ubu haraciye iminsi ibiri ata muntu agwaye korera tuhasanze. Hose hamwe kuva nyene tumenye yuko ico kiza ca korera cateye n'abantu 66. Abo 66 49 barakize, bose baramaze gukira. Hanyuma abasigaye nibo bakigwaye bari ku musego. Mugabo muri abo mvuze harimwo umwe bari bashikanye kwa muganga mu bitaro vya Prince Regent, niwe twamenye ko yoba yaritavye Imana. Inyifato rero nk'uko umushikiranganji yabishikirije igihe yavuga yuko ico kiza caduteye, inyifato ya mbere uko tuzi yuko ari ingwara iterwa n'isuku rike, sinovuga umwanda, n'isuku rike. Ni ukuvuga ko dutegerezwa kugira isuku cane cane. Yaba ubugwaye yaba utagwaye, isuku rituraba twese. Icambere nuko nobanza guhanura abantu yuko imbere yo ugiye mu kazu ka sugumwe, kubera bica muri urya mwanda mukuru, uvuye mu kazu ka sugumwe utegerezwa gukaraba, ugakaraba amazi meza n'isabune.
hanyuma ku bavyeyi bonsa ibibondo imbere y'ukonsa umwana ategerezwa nawe nyene gukaraba kugira ngo ntahave atanga uwo mugera ku mwana agira afungurire bagira mwonse n'imbere yo gufungura. Imbere yo gufungura twese naho woba ufungurisha bijya bikoresho vya kizungu amafurusheti canke ibiyiko utegerezwa gukaraba kuko nico kiyiko gikozeko canke intuzi isazi irashobora kuhakora kandi ugashobora guca nawe wandura. Ica gatatu nyene mw'isuku ni ukuvuga yuko utegerezwa koza cane cane ibijya bifungurwa dufungura vy'ivyamwa tugura kwibarabara biba vyaciye kwisazi bigaca kwiki dutegerezwa kubironga n'amazi meza. Hanyuma n'imbere yo gutegura imfungurwa kugira ngo ntizijemwo iyo myanda tuba dufise ku ntoke dutegerezwa gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Hanyuma amazi nayo nyene yatunywa na cane cane aho nadondaguye muri ubwo burere navuze twabonye hibonekeje ico kiza no kuvuga yuko badafise amazi meza yo kunywa. Abo baba yafise nabo urumva baranywa amazi meza ho nta ngorane, mugabo batayafise nabo twobahanura yuko imbere yo kuyanywa bategerezwa kuyabiriza. Urayabiriza hama ukayashira ahantu agahora hama ukabona kuyanywa. Hanyuma no kuvuga yuko nohanura aho nariko mpanura bene gihugu nkavuga nti ko no mu gihe twabikora twakoranye n'inzego intwaro twarajanye no kuvuga ko Maire de la Ville ariho yarari twasaba yuko aho hantu badafise amazi meza boshobora kuronka amazi meza bashobora kunywa mbere nayo gukinjika muri bino bihe bagakoresha amazi meza kuko benshi hajya navuze barafise amazi babagiriye barimba bagaheza bakagira bakaronka amazi bashobora kugira bo bari babikoze bagomba amazi yo kumesuza amazi yo gukinjikisha mugabo mu nyuma kubera babuze amazi yo kwibombo ajya amazi meza ugaca usanga barayanywa. Rero naho twabanura yuko babanza kuyateka kugira ngo ntibandure ico kiza ca kolera. Mu mpanuro rero nariko ndatanga nagomba kubamenyesha yuko hariho abagwayi babiri bari mu bitaro Prince Jean Charles. Abo bagwayi babiri bamaze gutangura imiti babonye bagize agahengwe baciye batoroka. Muri abo navuze harimwo babiri batorotse. Abo babiri batorotse rero nagomba kubibamenyesha kugira ngo dutera kamo kuko nkuko nababwiye ko ari ingwara yandukira cane nagomba kuneza y'abene gihugu no kuneza yabo bagwayi nyene kumenyesha yuko umugwayi yamaze gushika kwa muganga kuko bavugwa ku buntu yogerageza akarindira yuko baheza kumuvura hama bakamuhurusha ko ataha mu gihe babonye yuko iyo ngwara yaheze mu mubiri kuko mu gihe atashe agashika muhira atakize neza iyo ngwara irabandanya kandi irashobora kumuhitana. Rero ku neza y'abagwayi borindira bakavugwa bagaheza hama bagataha ari ubwo umuganga yabarekuye. Hama ica kabiri ni ku neza y'abene gihugu kuko mu gihe yoba gifisemwo umugera aca bandanya yanduza abandi bene gihugu kandi byari byiza yuko yovayo yakize. Rero ngatera kamo abene gihugu bose baba bazi yuko hari abantu bagiye kwa muganga nukuri bofasha kuko nta usohoka ibitaro batamuhaye urupapuro y'ubwo yakize bakabaza neza bati urafise urupapuro rukurekura gutaha kugira ngo dukingire abandi kugira ngo ntibanduza abandi. Mu ruhande bw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntidutandukanye nawo navuze kuko natwebwe turafise ibisata bihimiriza turafise ibisata bicaho bikabwira abantu kugira isuku harimwo n'abaremesha kiyago bose kuri iyo mitumba navuze baba bahari tuba twarabigishije ingene baca bifata kugira ngo bakorane n'abajeje intwaro bama bahaca ku munsi kugira ngo bahimirize kugira isuku aho abantu baba mu byo bakoresha no mu byo bafungura. Aha rero ubushikiranganje bw'amagara y'abantu twebwe turabandanya tuja kure kuko urumva aho navuze kuba bataragwara kugira ngo tubakingire. Hariho ababa bamaze gufatwa no kuvuga yuko tubaronderera aho bavurirwa bakavugwa kandi baravugwa neza bagakira.
aho rero haciye hajaho umugwi uraraba icegeranyo novuga igitabo ngenderwako kugira ngo dushobore kurwanya ico kiza mvuze mu kwikingira no kuvura. Aho rero barafashe ico gitabo baragisubiramwo neza baravye ibihe tugezemwo, ubu caraheze bariko barakora rero bagaca baraba ingene abagwayi bafatwa, bagaca baraba aho boja kuko ntibavurirwa hamwe n'abandi kuko nababwiye ko ari kiza candukira cane. Ni ukuvuga ko baca baraba aho abantu bavurirwa, bagaca bongera bakaraba abakozi bashobora kubafasha kugira ngo abo bagwayi bakire neza. Hanyuma aho navuze mu vyo aho kuvurirwa ndavuga n'abakozi, mugabo harajamwo no kurondera ibikoresho kuko murazi yuko uwugwaye korera adapfa ibikoresho akoresheje haryama ntapfa kuryama kuko murazi yuko ni ingwara ituma umuntu aguma acibwamwo kandi akaguma adahwa. Ni ukuvuga ucibwamwo nturonka n'umwanya wo gushika iyo uja, utegerezwa kuba uri ahantu aho nyene utirirwa urigora uhaguruka. Ni ukuvuga ibitanda ni ibitanda bidasa n'ibindi bitanda wicarako baryamako, hama bakaba bafise aho bashobora kwihagarika aho nyene batabanje kuja kure kuko ntibashobora gushikayo. Ivyo rero navyo baca babirondera bakabishira aho hasabwa aho bazovurira abo bantu, hama nabo bazobavura ibikoresho byose bakabibaha. Hari ivyo rero n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu usanga bibogora kubera bataba bafise uburyo kandi aba ari kiza cadutse, baca bikora ku basanzwe badufasha. Aha rero mwarabonye n'igihe bavuga yuko ico kiza cateye, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nari navuze ko bwakoranye n'intwaro, bwarakoranye n'abasanzwe badufasha. Abasanzwe badufasha nabo ico gihe bari bahari, mwarabonye ko ari uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungu OMS hano mu gihugu cacu, ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'amagara y'abantu, hamwe n'uwuserukira n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Abo bose rero twaciye tubikorako, nico gituma mwabonye n'ubwa mbere ahatagira amazi meza Croix Rouge yaciye hashika ikahazana n'imodoka amazi akwiye kugira abene gihugu bashobore kuronka ayo mazi mu gihe batararonka ay'amabombo. Hanyuma na OMS rero iraduhaye ibikoresho, ubu imiti irahari kandi ntibabuze n'ibindi byose byankenerwa. Ivyo bitanda nababwiye bisanzwe bidasa n'ibindi dukoresha, ivyo byose barabitanze. Ni ukuvuga yuko muri kano kanya atakibazo dufise mu gukurikirana abo bagwayi bacu.